Reka nsubire ndaguhe kaze inshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane hejije kudushikira na makuru ateye ubwoba avugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ayo makuru rero akaba avuye mu ibero rikuru rya Gitega nkuko abamenyesha makuru bacu bari bahagendereye. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane turonse arateye ubwoba. Umunyemerere tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Reka nsubire ndaguhe kaze inshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini kandagwe kaze inshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu uherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu abari ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abaherereye mu ibero rikuru rya Gitega abari mu mpimba na mwese muri mu bisata bitandukanye vy'igihugu mu makomine agiye atandukanye tubahaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanyereka rero nsubire ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma niko musi video rabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona akazojyana nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye vy'igihugu igisata ca politiki umutekano n'agateka kazina muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha makuru umuhinga akorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ndabaye ikaze rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya rero inkuru iteye ubwoba ikuye imitima abanyagihugu na cyane abanyororo bapfungiye mu ibero rya Gitega aho bashira imicafu gushika ubu ngubu rero habonetse ikiziga aho abanyororo bamwe batanguye kuvuga yuko coba ari ico wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Bibaye mu nyuma zuko rero abategetsi baciye bahashika bagaca bakinyegeza ubwo atamunyororo yararekuriwe gushika aho ngaho ico kiziga cari giherereye. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira bikaba bibaye mu nyuma zuko ari amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ubwo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika aci ahishikira nk'uzosubirira umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye Moisiza ubwo umukuru w'igihugu yahanurwaga yuko asigaje indwi zideshika zibiri aho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe hazoba hari nanone igikorane na cyane cankuzo biravurwa yuko rero azotembagazwa. Ibi bikaba bimaye mu nyuma zuko rero Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yoba yikijije umwanzi ari we nyene General Alain Guillaume Bunyoni nkuko bitomorwa namwe mu masoko ariko nanone turibuze gutanga umuco kuvyerekeranye n'aya makuru akomeye cyane kugira ngo abanyagihugu nanone bumvirize amakuru y'ukuri yo kwizerwa. Ndababwira ukuri rero ibindi biziga vyacaga bitabwa nanone mu ruzi Rusizi ibindi bigatabwa mu nzuzi zitandukanye ariko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira gushika ubu ngubu ava mu ibero rya Gitega arateye ubwoba. Iki kiziga coba ari ico wahoze ari umushikiranganje wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni canke vyoba ari ibindi. Nizere ko rero waje gupyonda ijambo sabone kandi abasengani musenge biyejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi bicibaye mu nyuma zuko rero Darirene Bunyoni aciye nanone yandika ku rukuta rwe rwa X amakuru akomeye cyane yeje kudushikira rero arateye ubwo basezoba arizo mvo nanone bivanye n'amakuru akomeye cyane avuye mu ibero rikuru rya Gitega. Amakuru rero turonse mwibanga ntangere arateye ubwo bamunyemerere tuze kuyagaruka ko muganda kubwire ibiriko birabanga mu gihugu c'u Burundi birateye ubwo abadogiteri bakomakomeye aho baciye bahashika ubwo nanone bo hashika ikiziga rero kikaba gice ciburwa irengero bivanye nuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika ari wenyene yaciye yishikira muri iryo boyero rikuru rya Gitega. Uwo rero yaragize uraro rukomeye cyane mu bijanye n'ipfungwa rya General Alain Guillaume Bunyoni yo bari we rero ajeje kugira umugwambo ukomeye cyane wo gutuma General Alain Guillaume Bunyoni hagarikwa umutima. Ivyo rero bikaba bitomorwa n'abanyororo bapfungiye muri iryo boyero rikuru rya Gitega aho biba biriko birikekwa yuko coba ari ikiziga ca General Alain Guillaume Bunyoni. Munyemere rero tugaruke dutanga umuco kuri ayo makuru akomeye cyane yeje kudushikira ndababwira ukuri ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi nakamaramaza. Ese rero biravurwa yuko zimwe mu ntwazangabo zikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi zoba zagize uruhara rukomeye cyane kwibonekeza mu bikorwa vy'ibore rikuru rya Gitega muri iyi minsi. Ni nyuma yuko rero hari hajeje ingendo zitari zikeye umwanya ku mwanya ho imiduga yabo mwigendereza yama yibonekeza muri iryo bero nkuko dukura amakuru nanone kuba bakumicungararo y'ibore rikuru rya Gitega. Ku munsi w'ejo haheze mwarumvirije inkuru iteye ubwoba yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro
General Major Evariste Ndayishimiye yahagirira urugendo none gushika ubu rero ibejeje kwashikira birateye ugwa munyemere tuze gutanga umuco kuri ayo makuru tubahe rero amakuru yo kwizerwa ajeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nizere ko rero waje gupyonda ijambo sabone aho uherereye hose kandi nizere ko umerewe neza kuri wewe uri kumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru twabateguriye ni munyemerere dutangurire amakuru akomeye cyane ku makuru avurwa nga mu gihugu c'u Burundi aho abanyagihugu nanone barahanzwe n'ikori ridasanzwe ryo kwakira amasengesho y'umuryango wa President Evariste Ndayishimiye. Abanyagihugu rero baba bagiye gutegurira umukuru w'igihugu ikintu kibi cyane na cyane kizibonekeza guturuka ku igenekerezo rya 26 gushika ku igenekerezo rya 30 aho abanyagihugu bahejeje nanone gukoranya inama gihutihuti muri cankuzo ko amasoko yacu avuga bikamu nyuma zuko rero gushukunga umukuru w'igihugu nyenicuba General Major Evariste Ndayishimiye amasengesho yiwe nanone aramereye nabi abanyagihugu na cyane bivanye n'amakori bariko baratozwa bivanye nuko rero ayo makori ngo yotegerezwa kwakira amasengesho y'umuryango wa President Evariste Ndayishimiye. Munyemere rero ayo makuru tuyabashitse ko mu buryo bw'idonido mu nyuma turaza kugaruka kuri ayo avugwa koze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi General Alengiyome Bunyoni turubuze kumugaruka ko nkwahoze nanone ari umutunzi akomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Gushika ubu rero inzahabu n'ibindi bitandukanye vyananiye ibihangange vyaciye bifata ingingo ikomeye cyane yo gushira General Alengiyome Bunyoni mwiboro rikuru rya Gitega. None rero amakuru akomeye cyane je kudushikira arateye ubwo munyemere rero dutangurire kuri aya makuru akomeye cyane bivugwa yuko rero muri komine Mushiya nanone abanyagihugu barahanzwe nanone n'ikori ridasanzwe ryo kwakira nanone amasengesho y'umuryango wa President Evariste Ndayishimiye. Iryo kori rero rirateye ubwoba ni mu gihe umuryango mukuru w'igihugu wateguye igikorane cyo gushimira Imana nanone kuvyo waronse mu mwaka wa 2023. Igikorane rero kizobera mu ntara nanone ya Cankuzo kuva ku igerekerezo rya 2026 gushika ku igerekerezo rya 30 kigara mu mwaka wa 2023. Abanyagihugu rero bo muri komine Mashiha nanone baridoga cyane. Abo banyagihugu rero bavuga yuko amafaranga y'uburengera bariko baratozwa ku nguvu kandi bavuga yuko kandi ingene bategekwa kuzitaba ico gikorane. Abanyagihugu rero bariko bararemerezwa cyane ayo makori adasanzwe mu gihe ibiro vy'umukuru w'igihugu bisanzwe bifise imiliyoni 300 zigenewe ivyo bikorane. Niko rero amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu yemeza. Gushika ubu rero umuryango nanone biravurwa yuko uhejeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Umunyagihugu rero w'imishiya nanone yanditse ati nyakubahwa ujejwe kuvugira abanyagihugu baba nanone banigiwe mu maheshi nanone cyane babanigiwe muri menshi mu gukwiragizwa nanone ayo bagoye. Gushika ubu rero jewe aho nanone nazindutse soma ivyo wanditse na cyane kubijanye n'igikorane nanone kigiye kubera muri Cankuzo. Numvise avuga ko abakozi ba leta natwe abanyagihugu bato aratwibagira. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane je kudushikira natwe vyagenze uko rero buri munyagihugu wese ategerezwa gutanga iyo ntererano guhera rero kunyonga ikinga gushika kunyonga imodoka. Unyonga ikinga azotanga amafaranga ashika 1500 y'amafaranga y'u Burundi. Unyonga moto nanone azotanga amafaranga 5000 vy'amafaranga y'u Burundi. Hama unyonga imodoka Probox azotanga amafaranga 30 nkuko amasoko yacu avyemeza niko wo munyagihugu agaragaza umubabaro. Hama rero abadandaza bato nanone bazotanga nanone kandi n'abadandaza banda kwisoko naho yoba ari ivoka bazotanga amafaranga 2000 vy'amafaranga y'u Burundi. Aba mu butiki bazotanga 10,000 vy'amafaranga y'u Burundi. Hariho n'abazotanga amayera yabo mwibahasha nanone baravye amikoro yabo. Gushika ubu rero jewe ico nca nibaza nta mahera nanone yo gutegura ivyo bikorane asanzweho. Nubwo nanone biri gutyo nanone ibintu birakomeye cyane. Bobo nanone basavye ko botorererwa nanone ntivyoca bikorwa nanone mu kudakumiza abanyagihugu hama basege kandi abanyagihugu bariko bararira. Ni nyuma yuko rero amakuru akomeye cyane kuko ndazi neza yuko ayo mahera azoherera mu mifuko yabo bategetsi bakomakomeye. Umukuru w'igihugu nyenicuba General Major Evariste Ndayishimiye arasabwa nanone gufata ingingo ikomeye cyane nyuma yuko arahatirwa n'ibihangaje bitari bikeyi gutanga imihoho bivanye nuko bibona yuko nyenicuba General Major Evariste Ndayishimiye ataco ashoboye. Gushika ubu rero igisumbirije umunyagihugu wese aba muri iyo ntara azoja nanone mu gikorane ku nguvu ndetse rero anategekwa nanone n'incuro azoja
yo kuri buri komine. Butitayeho rero n'ibura ry'ibitoro rimaze iminsi ibiciro vyo kwiyunguruza vyaduze cyane. Nimwibaze rero nk'uko umunyagihugu avuye imushirana none aja muri Cankuzo kuri centre kugenda none no kugaruka bizotwara amafaranga ashika nanone ibihumbi 30 vy'amafaranga y'u Burundi, aho ntiwasizemwo ayo gupfungurira yo n'intererano yatanze ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Bitegekanijwe rero ko umunyagihugu nanone n'abanyagihugu bazojayo inshuro zibiri gushika ubu amahera nanone ariko aratozwa ku nguvu atacamira gushika ubu rero amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira arateye ubwoba. Turaruhijwe cyane n'intererano z'agasakisaki nk'uko abo banyagihugu babitomora. Turetse ibijanye n'ico gikorane c'umukuru w'igihugu, abanyagihugu dusanzwe tuguma dutanga amahera y'agasakisaki yitwa ngo ni intererano kandi arya abatware. Gushika ubu rero ndabanka karorero hari ibitaro nanone vyitwa ngo ni ivya komine vyubatswe nanone imyaka irenga 5, kandi rero bamwe mu banyagihugu bakwa nanone intererano y'ibihumbi amajana, icerekana ko yari ayo nanone kubombora nanone mu mifuko yabo bategetse. Nta na kimwe rero gikorwa caciye gishirwa mu ngiro. Abanyagihugu nibo rero baca baza kuhakora ku kivi rusange. Rero bigaca vyumvikana yuko ibi vyose bikorwa nanone ku nzabo y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, bitewe nuko gushika ubu ngubu biba bivanye n'intwaro y'agahotoro. Abo banyagihugu rero bo muri Cankuzo niko bashikiriza kuri ubu rero ho bahejeje gutegurwa umugambi mubi cyane ukomeye cyane uzoshikira umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye muri iki gikorane. Umwanya ku mwanya rero murashobora kumviriza ikintu gikomeye cyane icerekana yuko ibi vyose biriko birabanga mu gihugu cacu c'u Burundi arakamaramaza. Ni nyuma yuko rero amwe mu bategetse batanguye imigumbuko bivanye nuko n'umukuru w'igihugu yama abamaramariza ku karubanda nk'uko abene gihugu babishikiriza. Akandi karorero rero ni uwutwara umugambwe muri komine iyo aramutse aza muri zone Munzenze nanone chef de zone aba atomboye. Ni nyuma yuko rero icihutirwa aca nanone kubadandaza gutangura kubaka amahera yo kumwakira. Ubuheruka rero yatoje amafaranga yababa imiliyoni 1 nanone n'amajana 5 nk'uko amasoko yacu avyemeza. Ni nako rero abo bene gihugu baherereye muri Cankuzo bamenyesha uwo mukuru w'umugambwe ahantu asanzwe avanta n'ibihumbi 200 y'imoto atanga. Ni nyuma yuko rero icibagiwe nuko atanurubanza rwo mukurikira kandi rwo mwakira ruba rwabaye. Ni nyuma yuko rero yamahera baca bayashira mu mifuko nabo babiteguranye. Nyuma yuko rero urundi ruyeri rwa Chief de Zone Mushasha, nyuma yuko rero amakuru akomeye cyane Chief de Zone Mushasha biravurwa yuko Abubakari gushika ubu rero ni ugukwiragiza nanone amanama n'ibivi rusange. Nyuma yuko rero agaca atoza amande abitavye inama n'iterabwoba nanone rikomeye cyane kandi riba riko ryama ryibonekeza muri iyo ntara. Ibaze rero ko ageze aho aca umunyagihugu amafaranga ibihumbi 50 ngo rero ntiyatevye nanone ikivi rusange. Iyo rero iyo yoba ari ingingo ikomeye cyane iriko yama yibonekeza nga mu gihugu cacu Burundi, na cane ibijanye no kwitaba ikivi rusange. Amafaranga ibihumbi 50 y'u Burundi na amafaranga menshi cyane kandi muri ibi bihe turimwo n'ibihe bitoroshe. Ejo bundi rero umunyagihugu abandanya avuga yuko ejo bundi haheze amafaranga nanone babatse yababa nanone ay'urumuri rw'amahoro rwariko ruratembera nanone mu makomine yose mu gihugu cacu Burundi. Utagiye rero kwakira yaratojwe amande menshi cyane, niko umunyagihugu agaragaza umubabaro. Nyuma yuko rero twebwe turagowe cyane muri iyi komine ntitugira aho tuvugira, ni mudufashe gusemerera turabe ko vyokoroha. Ni nyuma yuko rero iyo munyagihugu yabandanije kandi akavuga yuko n'abadandaza babandanya baruhani ko nyuma yuko rero ayo makuru akomeye cyane eje kudushikira turaza kuyagaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane. Ni nyuma yuko uyundi munyagihugu wo muri komine nanone Mushiha nanone yanditse ubutumwa bukomeye cyane ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kakarorero rero ibiriko birabanga mu gihugu cacu c'u Burundi birateye ubwo. Ni munyemere rero ayo makuru tuze kuyagaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane twabateguriye. Reka tureke guteba amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru akomeye cyane eje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi nk'uko twabibabwiye mu funyo twababwiye yuko rero hoba hari umugambi ukomeye cyane uriko wibonekeza nga mu gihugu c'u Burundi. Umwanya ku mwanya nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bivanye n'ibikorwa by'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugareka ariko yama yibonekezamwo birategura ikudeta mu gihugu c'u Burundi. Umwanya ku mwanya harashobora gutangazwa ikintu gikomeye cyane. Ndababwira ukuri rero
Amakuru akomeye cyane abava mu iborero rikuru rya Gitega na amakuru ateye ubwoba nk'uko tubishikirizwa n'abanyororo n'abandi baba ku micungararo nanone y'iryo bohero rya Gitega. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira kubwo abanyagihugu baramenyesha yuko ikiziga catowe nanone mu iborero rikuru rya Gitega ahamenwa imicafu. Biravugwa yuko rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ico kiziga coba ari icyuwahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, General Alengiyome Bunyoni. Rero bikaba bivurwa yuko yoba yagandaguriwe muri ribohero rikuru rya Gitega, aho mu minsi yaheze mwari mwumvirije yuko yaciriwe urwo gupfungwa n'ubuzima bwe bwose. Mu yandi majambo bikavugwa yuko yakatiwe urwo gupfa. Nyuma yuko rero amakuru akomeye cyane bidatevye ku munsi wakurikiye mwarumvirije yuko leta ya Gitega yaciye ishira amakuru y'ububeshi hanze yuko General Alengiyome Bunyoni yoba yabananije kandi akagerageza kwiyahura uko amasoko yacu avyemeza. Baciye bavuga yuko rero General Alengiyome Bunyoni ataciye acikana nk'uko vyashikirijwe n'umwe mu bari mwigendereza mw'iborero rikuru rya Gitega. Ariko nanone ayo makuru twarayabashikirije kuri mbonesha kure, aho vyagaboneka yuko General Alengiyome Bunyoni ariko arahura n'akarenganyo gateye ubwoba muri iryo bohero, aho rero bamwe mu bajenare bakomakomeye bo barateguye umugambi ukomeye cyane wo kugandagura General Alengiyome Bunyoni bakoresheje akaryo kose n'urundi ruyeri rwama rwibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi mu gutuma abantu bahagarikwa umutima. Ndabibutse yuko rero abari mu iborero rikuru rya Gitega bahejeje kugaragaza umubabaro bavuga yuko niba yoba ari General Alengiyome Bunyoni yoba yahejeje kwitaba umuremyi, ibintu vyoba bigiye gukomera cyane n'inyuma yuko leta ya Gitega yonyene yoba igeze aho umwasi ashaka gushika. Ubu rero ayo makuru rero yemeza yuko yoba ari General Alengiyome Bunyoni, akaba atarahezwa gushirwa ko umukono na cyane ko bamwe mu banyororo baciye nanone bugaranirwa mu mabohero aho baba bapfungiye bivanye nuko muri kumba gushika ubu ngubu umunyororo wese kuriwe gusohoka. Amakuru rero ava muri iryo bohero akaba yemeza yuko gushika ubu ngubu umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ari wenyene yaciye ahishikira kugira ngo atange itegeko. Umwe rero mu bapolisi bakomakomeye ngaho nyene bari baherereye muri iyo dosiye yemeza yuko gushika ubu ngubu ikiziga caciwe nanone kinyegezwa ku itegeko ry'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Akaba ariko hibazwa niba yoba koko ari General Alengiyome Bunyoni yoba nanone yagandaguwe. Ayandi makuru rero akemeza yuko General Alengiyome Bunyoni nk'uko twabandanije kandi tugerageza kurondera ku telefoni ngendanwa umwe mu bakora mwigendereza, ariko akatubwira yuko nawe nyene atamakuru afise kubijanye n'iyo dosiye, ariko nawe nyene ari wenyene ariko aravyumva nk'uko turiko turavyumviriza. Ndababwira ukuri rero munyemerere tuze kugaruka kuri ayo makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira avurwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, aho turi buze kuganuka dutanga umuco kuvyerekeranye n'ibiriko birakwiragizwa muri iryo bohero rya Gitega. Imana rero yoba igiye gukora akayo, amateka yoba agiye kwisubiramo ivyabaye mu mwaka wa 2015. Ndabibutse yuko General Alengiyome Bunyoni ari wenyene azi ivy'urupfu rwa umuhisi perezida Petero Nkurunziza. Iyo rero iyo dosiye yoba ari yonyene igiye kuba yoca imuhagarika bivanye nuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ateye ubwoba uko numumenyesha amakuru Bob Rugurika yama abishikiriza. Gushika rero ubwoba n'igishikani vyose ku banyororo no ku gipolisi nyuma yuko atawurekuriye kuvugwa ivyabereye mu iborero rya Gitega. Ariko rero turiko turabandanya kandi tugerageza kurondera amakuru no gutanga umuco kuvyerekeranye n'aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Muze kunyemerera tuze kubandanya tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye. Ntimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka, nizere ko mumerewe neza aho muherereye hose, nubwo ubwoba n'igishika ari vyose ku banyagihugu, ariko nanone Imana umuremyi irashobora gukora ibitangaza. Tukoba twosanga yuko General Alengiyome Bunyoni ari wenyene gushika ubu ngubu apfungiye mu iborero rikuru rya Gitega, ariko nanone bikabivurwa yuko rero yoba nanone ahejeje gucikana. Amakuru rero dufise nuko General Alengiyome Bunyoni tukiriko turarondera ivyerekeranye n'iki kiziga cibonekeje mu iborero rikuru rya Gitega. Turaza kugaruka tubibashitsa ko mu yandi makuru akomeye cyane twabateguriye. Ntimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka. Umuco urakenewe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Leta ya Gitega nitange umuco kubiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, nayo umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwanye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika yoba ariko yikura nanone ikara bivanye nuko abona yuko General Alengiyome Bunyoni ari washobora kuba intambamyi mu bijanye n'umugambi ukomeye cyane wo kwihagira ubutegetsi. Amakuru rero ni mu bindi biganiro twabateguriye. Ntimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka, nizere ko aje gupyona ijambo sabone. Turaza kugaruka dutanga umuco. Ntimuje kure, iyi ni Burundi News TV.